Cete Pawulo yandikiye Abanyefeso igice cya gatanu umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Shaka gushimira Imana yanje gusoma aya majambo. Igice cya gatanu umurongo wa 19 n'umurongo wa 20. Haravuga ngo mubwirane zaburi, indirimbo n'amatazirano y'ivyampwemu, muririmba mucurangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana data wa twese muyishimire byose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nagomba gushimira Imana nisunze aya majambo. Abaciye hano mwese mwavuze ngo dushimire Imana, kandi nibyo impamvu dufise zo gushima Imana nizo nyinshi gusumba iyi mpamvu imwe itwicaritse aha yitwikiriye. Nukuri ibyo dufise dushima Imana nibyo byinshi cyane gusumba aho twoza gushira umutima kubw'ibi bitwicaritse hano arico kiriyo. Gushima Imana nivyo tugomba ko nkuko Pawulo yavyandikiye abitesalonika mu gice cya gatanu umurongo wa 17 aravuga ngo mwame mukenguruka muri vyose kuko ari Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Kumbe tubayeho kugira ngo Imana iki tugomba ko no kugira ngo twame dukenguruka muri vyose. Pawulo abandikira aya majambo ubwiwe yaramaze guhura n'ibimubabaza byinshi, yaramaze guhura n'ibimunezera. Abandikira abitesalonika kwari kubibutsa ati uko biri kose mwobabara mwohura n'ibibagerageza, ariko mumenye iki Imana ibagomba ko nukwama mukenguruka imisi yose muri vyose muri Kristo Yesu. Arongera Pawulo aravyandikira Abaroma, niyavyanditse rimwe arongera aravyandikira Abaroma, aravuga ngo Imana data wa twese muyishimire, ni munyuzuze muyishimire kimwe, muyishimire kimwe, mvuze aho nasomye muyishimire kimwe. Uyu munsi kuwa gatanu bishimire, bishimire. Handitse ngo Imana data wa twese muyishimire vyose imisi yose, si uyu munsi kuwa gatanu gusa, imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ivyo Pawulo ubuzima yabayemwo yarayobewe yuko imisi yose bitama vyera, yarayobewe ko imisi yose bitama ari ivy'umunezero, yarabizi neza. Ariko arababwira ngo n'Abanyefeso arongera arababwira ngo Imana data wa twese mwame muyishimira imisi yose muri byose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Rero iri niryo jambo jewe kuva ndarimenye, kuva ndaritahuye rimbeshejeho, kandi bigatuma mera ukomeze uko mubona ameze uyu munsi. Aya majambo narayasomye ndavuga kumbe undi Imana tugomba ko nuko twokwama dukenguruka imisi yose, biguma canke vyoroha dushime. Ndavuga nti ibintu biragoye, ariko mugabo nimba vyanditse mu ijambo ry'Imana birashoboka. Cyane atangura ndagira umwimenyerezo wo gushima. Cyane soma ukuntu yongeye arandikira Abaroma 8:28 aravuga ngo kandi kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Haleluya. Abahamagawe, abakunda Imana kandi bahamagawe nk'uko yabigabiye, byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Rero ikimenyekanisha yuko uri ukunda Imana wahamagawe nk'uko yabigabiye nuko ushima muri byose ukamenya ngo bizonzanira ibyiza. Erega hari igihe umuntu ashira tugiye mu bwenge umuntu yiyumvira urupfu ruzonzanira icyiza kigayema, ariko burya birahari. Nukuri imbere yanje birahari, sindabibonesha amaso uyu munsi, ariko birahari. Birahari.
umuntu ashaka kwibaza none uru rupfu dushime ngo ruzomuzanira ibyiza mu biki ni ukuri abakunda Imana bahamagawe nk'uko yabigabiye nejo bundi mu gihe c'ingorane tuzorangwa nuko dushimira Imana muri byose. Yego ibi rero naragize umwimenye narabyigishije ko hari igihe amajambo twigisha tugera ko natwe narabyigishije ko ariko ndumva ko nkeneye kubibamwo na jewe, ndumva ko nkwiye kubibamwo ndagira umwimenyerezo wo gushima Imana muri byose. Nukuri naragize umwimenyerezo iminsi itari mike wo gushima Imana muri byose, hama kugira Imana impime sawa yuko iri jambo niko ndavuga ari ivy'ukuri. Ni ikintu ca mbere cakuretse gikomeye ni mama yaciye apfa haheze iminsi mike nangwe kubwira Imana ntubu rero ngira umwimenyerezo wo gushima Imana muri byose. Basha bambwira ngo mama arapfuye kugira ngo impimira emwe Imana ishimwe naranesheje ico gihe aho babimbwiye nicaye ku ntebe naciye nururuka pore ndapfukama ndaduza ibiganza ndavuga nti Imana ndagushimiye ko mama apfuye. Niryo jambo rya mbere ryavuye mu kanwa kiwanje, Imana ndagushimiye ko mama apfuye, ko wemeye agapfa ndagushimiye. Bambwiye ngo nkuru nziza karabaye naciye nduza ibiganza ivi ntiryari sawa amavi hari igihe atanyorohereza, hanyuma mugabo ndavuga nti mpagaze nunamye meze Imana iranyuma ndaduza ibiganza ndavuga nti Uhoraho ndagushimiye ko wemeye nkuru nziza bikagenda uko bambwiye bigenza. Niryo jambo rya mbere ryamvuye mu kanwa, kandi nasanze ari ikigwanisho gikomeye nshaka kukibaha. Ni ikigwanisho gikomeye. Niwumva ngo umuntu aragututse, ereka Dawidi yaranyigishije, ariko Dawidi Shimeyi akamutuka asura ivumbi genda urakagendasha ibyo wakoze nawe bikugarutseko genda asura ivumbi amutuka ingenda bagenda nawe agenda ampaharere agenda aramutuka. Aho rero n'umwami ingabo ziramukikije. Abaho bene Seruwiya ati yo mutama oya tureke tujabuke gatoya kajyaga ijya ntakebwa mbega bamwise niba y'igipfuye tuyikizosi tumukizosi. Dawidi arababwira ngo nimureke nta ubizi wasanga ari Imana yamubwiye ngo antukere bagututushima Imana hari Imana yoba yababwiye ngo bagutuke kugira ngo irabe ta reaction inyuma yo gutukana. None ko tuvuga ko turabakunda Imana kandi twahamagawe nk'uko yabigabiye, Imana irashobora guhagurutsa abadebaguzi turabe mwesha ibi bya bindi yarabikize byashamba yarabikize mugabe ibivyo ntibimusiga. Imana igahagurutsa abadebaguzi bakadebagura kugira irabe nawe ubishura gute. Nico gituma kubakunda Imana abahamagawe nk'uko yabigabiye dukwiye gushima muri byose, kuko biratuzanira ibyiza mu buryo bumwe canke ubundi. Yesu nashimwe cyane. Ni mubitsi cagihe ntuzenya ko yabihoreye Pawulo mwagumye badebagura ngo yidacu gwa mpunzi ngo kutugira turabe inzoka imukomoye ukuna kwa bukumbi dacu gwa mpunzi uburero igira ibitunganye. Pawulo yarapfuze. Hariho mwasomye ko yabishuye, hariho mwasomye ko yabatutse. Pawulo yarinumiye kumbura yanumye ariko aravuga ngo iyi dacu gwa mpunzi igira ikore mubone ko ari Imana. Iyi dacu gwa mpunzi iri muri jewe. Mu bisanzwe iyi nzoka inkomoye ntikomoye jewe, ikomoye uri muri jewe. Babadebaguzi baradebagura bararindira kwa hwera barabura, bararindira kwapfa barabura, baca barahindura imvugo bati rero bwa bundi Pawulo n'umwana w'Imana ni Imana. Haleluya. Tunume tutuze dutuze dutekane Imana yigwanire dushime gusa
dushime ibyo bisurirane, dushime bavume, dushime byose, dushime kuko kubakunda Imana bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Iri jambo ndagira ndababwira jewe niryo rimpagaritse uku narabigize umwimenyerezo. Ubu ndababwije ukuri, jewe byarabaye muri kamere n'ukuri. Nishake narike ngwe hasi, narika niyo mvuga Mana ndagushimiye ko mvuye ko nguye, erega ko ntapfuye ntacyo mbuza kugushimira, erega ko ntavunitse ntacyo mbuza kugushimira, ndagushimiye kuretse nkagwa, ndagushimiye biri muri jewe. Nibi byose iyo bariko baravuga ngo ibiki ngo byaduze byamanutse batuvuma, ndakubwije ukuri ikintu ca mbere nshima Imana ko wabaretse bagahaguruka bakavugira. Ndagushimiye nibavuge jewe ndagushimiye. Ibinyeni bibihe turimo, erega ibi bihe turimo bifise igihe, erega ikintu cyose gifise igihe cyacu. Ndababwije ukuri, bariko baravuga ubu bafise umwanya wo kuvuga, hari umunsi wo kugara umuntu, kuko ikintu cyose gifise igihe cyacu. Rero mpagaze hano nshimira Imana kuko aya majambo niyo yatumye nkomera. Iyo igihe cyose nibutse nkashima Imana, ikintu kibaye numva inkomezi zikuye mu mutwe zikamanuka zigashika mu birenge, nkumva nuzuye inkomezi. N'icyo gihe rero babimbwiye, maze gushima Imana, ndashima Imana, ndumva ko shimiye Imana. Aha nyene ndamuretse aragiye, nuko nyene aragiye, urakoze, ndagushimiye kuko wari ufise ububasha bwose bwo kumugira muzima, wari ufise ububasha bwose bwo kumwongera iminsi yo kubaho nk'uko wayinyongeye. Rega je nije nari ndemvye kumusoma, ariko kuretse ngo agende, ndabigushimiye ntanumva ndagize inkomezi nagize zimbashisha kuremesha imfura n'umuhungu agira kabiri. Hanyuma imfura arava ngaho araduga abizi yuko yamaze gupfa, atuje aremye. Urumvikana ntuba umusoda, ashobora zikura umusoda uhagarare nk'umusoda. Nanje rero nahagaze nk'umupolisi wa kera, naho napasuye ndi umupolisi, ndagahembera ko muri pafu ndi umupolisi, nanje mpagaze nk'umupolisi wo muri Kristo Yesu. Ndahagaze neza, nawe uhagarare nk'umusoda wa Kristo, duhagarare kugira ngo dushobore kuremesha abandi. Numvise aremye, niho naca ndondera uwugira kabiri, nawe turavugana nyene avyakira bihekenyera bigoye, ndaguma ndavuga Imana iretse bikaba nyene turavyakira. None nyene bisubire ko byabaye ngo biragoye, oya mama ngo biragoye, ntego byabaye. Urabona rero twebwe ko ari twe turi bakuru, jewe nawe na Kelly, urumva rero tubyakire. Hanyuma tumaze kubyakira kugira ngo n'abandi tuze kubaremesha, ndagusabye, urabona kuri mu cyumba cya wenyene, ntube emporte ngo twagwe no kwiyumvira cyane, ngo twagwe n'ishavu ryinshi, ngo twagwe oyaye. Ndakwinginze, jewe icyampaye inkomezi nashimye Imana, nawe ndakwinginze nyikupe telefone uca ushima Imana, kuko turiko turavugana cyenda mubwira nti mwana namaze gushima Imana jewe ibyabaye, nawe we shima Imana ibyabaye, kuko naco tunanashimye Imana naco duhindura. Shima Imana ibyabaye, nyikupa uca ushimira Imana, hanyuma ubyakire bibe muri wewe, ubihekenyere byamaze kuba. Ego hanyuma ngo reka ngerageze mama, ngo reka ngerageze, ngo Imana ishimwe, ngo reka ngerageze. Narumva rero cyo tuguma tuvugana kugira ngo nyene tugume tuvugana, umwe wese yumva uwundi uko amerewe, ibizoba ari byiza cyane. Hawo rero byoze ugira sinari mu cyumba, nari mu cyumba iyo, nanjye nari mu kindi cyumba. Hanyuma umuhungu araduga, uwaduze kumuraba asanga nyene byamaze kuba, amwakira
batangura kumuremesha mugabo twari twaremeshanije aca arahagarara nyene arahagarara neza by'ukuri nukuri Imana niyo yaduhaye inkomezi avyemeza ko inkomezi dufise inkomezi zishobora kugira umukobwa w'imyaka 10 ziva ku Mana abo nibo niyumvira cane avuga ntibajya abahungu bumengo barakongataye ariko ubwo bukobwa ubwo jewe sinzi ukuntu nza kubugira ninabivuga biza kugenda gute bwa bukobwa buvyakira gute kariya gakobwa kaguma kantelefona akajya rero mu minota ya nyuma yaranyagisereye mama papa ameze gute none kutanyishura papa ameze gute none we ntimuvuganaga mama ngira weje aha ikaranyagiserera kubera yabajije mukuru we Keri amwishura ngo mama araza kukubwira kubera twari twabivuganye ko ari nza gutanga inkuru ngo mama araza kukubwira caranyagiserera none mama ameze gute bambe papa ameze gute kutambwira none we ntimuvugana nguma nikawusha ntoya ntibindira tuvugane mu kanya bindira tuvugana aho nariko ndapanga ukuntu begerana kugira nce ndabahamagara kuri ya pere video ndababwire ndiko ndabaraba hanyuma nyene ndababwire ivyabaye baregeranye ndababwira kuko byasaba aho rero je nari nabiraranye ijoro ryose nari navyirirwanye umunsi wa mbere ndavyirirwana umunsi wa kabiri aba nababwiye saa 8 niho nabibabwira kandi kuko urumva nyene nubwo yari umuvyeyi wabo yari n'uw'igihugu byasaba ko ntatanga igihugu kubivuga kuko abo ndabivuze ko mbere bari kugira ibishika bagaca babwira abandi biki byasaba ko ntatanga igihugu kubivuga hanyuma rero ndarindira tuvyumvikanye rero ko communique bayihejeje bagira baze kuyisoma kuko nari nasavye ndabasaba ntimuze gusoma communique ntarabwira abana kugira ngo ntibumve communique ngo bumve communique imbere yuko ndababwira bayihejeje rero communique baca barambwira kugira nce mbwira abana niho rero naca ndababwira ariko barabanyumviriza ndababwira ntirabukomeze anje sindiko ndarira namwe rero nimwanarira mugabo murire mwihanagure kuko byamaze kuba ntaco turi buhindure ndashimira Imana nyene ko uko babigenjeje baragiye bararira akanya gato hanyuma barihanagura nk'uko twabivuganye nace ndababwira ndabasabye muze mushima Imana haba ijambo ryo gushima riba ryo riba muri mwebwe mugende mushima Imana bararira akanya gato hanyuma barihanagura abo bari kumwe bahari abambwiye ngo bari kumwe ndababwira ntoya ariko ntimubabuze kurira uwurira mu mureke arira heze wewe nyene arira heze hanyuma ndazi ko biza guhera rero mejeje kubibabwira rero murazi ko nagize emotion ari mejeje kubibabwira niho emotion zaje rero sawa zanangura kwiyumvira nyene utwo dukobwa mbega bariko bagira gute mejeje kubivuga bariko bari kumbagaza bariko bacuritse umutwe mbega bariko bagira gute ujya mukobwa umukuru yarantabaye haheze akanya yaciye anyandikira atarandika ngo mama ngo nivyo by'ukuri byo wavuze acaguma nyandikira utujambo nivyo nturumva none nyene aguma yandika utujambo nanje nkaca nguma ndamwandikira hanyuma mugabo ariko aranyandikira nkaca mbona nivyo ari byo byose ntariko yandika ariko ararira ibyo byose yamaze kwihanagura ntariko ararira hanyuma nyene baravyakiriye nyene ndashima Imana ariko jewe nagarutse ku mugoroba sanga bariko baratwenga jewe nururuka imodoka ntwenga nabo banyakira imbere y'umuryango bariko baratwenga duca turinjira mu nzu turicara ku ntebe ndaduze ijwi ndashima Imana ko dushitse amahoro ndashima Imana yuko ibyabaye barumva ko ndiko ndashima ko Nkurunziza yapfuye barumva ko ndabivuga muri ayo mazina nyene ndagushimiye ko wemeye agapfa ndashima nyene muri byose ndashima uko zanze abana bameze byose ndabishimira Imana rero abana rero ndabashimira cyane babyifashemwe neza
urugamba rusigaye n'urwa wa munsi murazi ko bigoye kubona ikiziga ariko hajya naho Imana izodushoboza nahajya Imana izodushoboza izoba iri kumwe natwe izobidushoboza. Haleluya. Ndafise ishimwe rikomeye kubona mwagumye mubivuga ariko bugishimwe rikomeye rifise jewe kuko nariyumva uko narimerewe. Ndashima Imana ko ndiho. Ndashima Imana ko ndiho